yambwiye ko mwagendanye na wewe umaze kugendana ngo amaze kuva badashaka ko atagukeneye ucuramuroga Brexit yaravyimbye hagumahaza amashira kuri jewe uje kurira ntibikunda oya ucuramuheba ego uzurandaba neza ubu nkuko ameze yokomera inyamari yaje burya wokomera ko mu bantu ariko kusa n'ivyari bikiye ko yitwa umurozi ngo genda umurozi ni wamurozi genda umurozi ni wamurozi Cha ubu mfise uyundi muntu sinzi ko byokunda. Go. Nawe ntumujyamana ko wumva uwo wundi yagukina. Uyo wundi? Nagutwaye mugabo. Nta mugabo nuko nta numvise. None umva ukurambaza amajambo nkayo nta gutwaye mugabo. Eske ukeneye iki? Every story matters. Oh hello guys, akunzi ba Steven zo komeze neza meze bon tudashimeze neza. Oh rero wa mukobwa nje kumuraba ahaba ubu. Oh ijambere muri ko bigeze kumbwira aho ujya muhungu agwaye igitsina muribuka yarambwiye ahaba ndagana muronda ndamubura. Ngiye ahandi chamuha n'umugenzi ujya mukobwa acama afuru adresse y'ahantu yoba asigaye abuvuru. Rero nje kuraba ja kugira ngira iki tuvugane nawe. Uwo mukobwa yarambwiye ati neza ibibazo nakubeshe aba ngaha rero nje kugenda ndamurabe nkuko nayo babwiye ujya muhungu je sample sinimeza ko ari uburozi egurevre uburozi burabaho sibikataye kandi ingwara zigira iki ziraba mugaje sindabona umuntu agwaye kansere yo kugitsina vraiment sindamubona abagore ni bakunda gukora ngo makansere ya itorisi biteye mu bitereko bivanye nka kunwa aja kuma planning familial bikaba gwaza kansere y'iki yo mu gitereko mugabo exactement ndabona umugore yagwaye igitsija kansere mu gitsina ndani ndamubona afise ndabona umugabo sexe yo yagize iki yagwaye kujya je muga kwera avoko avamwe n'amashira nibaza ko yo bari ari infection yari ko ari infection ameze nabi utivuje n'imitsi byimba Sawa. Sawa. Umeze neza? Ego. Narondera umukobwa yitwa Bera. Bera wahe? Bera umukobwa yahoze bamucira amakuru sisi aja haruguru gaje gute? Umukobwa bon sinzi ukuntu ameze vraiment ndakubeshe ko nta wonzi naho ndabona ndondera umukobwa yitwa Bera. Yitwa Bera umugenzi wa Darlene. Bamuronderera iki? Bon fete ni umuntu yamuntumye ko nyene tu nibinyena murondera kandi unamundangiye wowe unamfashije cyane. Kumura muri kumuna wa cameraman mani wo muronderera iki kintu gihambaye wo bukura muronderera bona nta bintu byatari mugani myinshi aho tutu ya geto byabize nyazina nyabera ko bambye ko abanga nimba ari mutonya wawe canke mukuru wawe bwo muga tukayaga canke nimba ari umuja ari muri famille onye bangana nakimamuga tukagana nta kibazo sawa karibu ngura mura merci. Nino kuvuze nze kumuraba kandi ucubandanye kubura kandi nari ndamukeneye uwo mupera. Nyambere kuravuga njewe rinda mpiza akazi ndimo kwera waje atagonda kwiteguriye nda mpiza akazi ndimo hama tuvugane. Sawa na kibazo. Hama umungu ikonda mamura muzi. Oya. Nauzi? Oya. Yo muntu nwaye. Njyambenda namumvise. Basi umungu yiraburuku afise amenyo ya shokola. Oya. Hano banze. Umungu ikonda mama avuka mu kirekura. Basi urafise umukunzi. Nagutwaye mugabo. Nta mugabo nuko nta numvise. None umva ukurambaza amajambo nkayo nta gutwaye mugabo. Eske ukeneye iki? Chaka gusa kumenya basi umushira nitwa nyambaye mama nyene umugishe wawe. Yeah.
siko yitwa hoho wari uwo muntu kugumubaza gose umukenereye iki ushaka iki uri mwiperereza cyane bon sindi mwiperereza kandi bera sinenda kuza ko ndagenda cyane no kukubona ariko kusa n'ivyari bikiye ko yitwa umurozi ngo genda umurozi ni wamurozi genda umurozi ni wamurozi oya umviriza sisa hari umuhungu yambwiye ko yagenda n'umukobwa yitwa Bera urumva rero Bera ngo yaramuroze ntawe uzi ko nzo muhungu utabeshe ujya mungu sexe yavyimbye ngana ukugera ku maguru yego ndamuzi umuntu turagendanye kera ariko kera mbwa nta mwaka uhaciye yambwiye ko mwagendanye na wewe umaze kugendana ngo amaze kuva wadashaka ko atagukeneye gucura muroga mbere gitsina caravyimbye hagumahaza amashira oya Jegiye twahebana yarameze neza kandi sinzi ingene vyagenze ivyo bikurikira ndibaza ni nk'inkuru mpaye basi nk'inkuru mpaye nakimubizi ahubwo yabaye vyiza onanyereka hari nkaja kumuraba ingene amerewe yego ariko ivyo ntavyo nomenye ingene bimeze segeze no kumye ko wigeze kumwanduza infection mugitangura ngo kuryamana infection oya niko yavuze ko wigeze kwimwanduza na infection ngwaje mugabo wigeze kwigwara basi ubu yarakize apana igihe twagendana ariko hari kera ariko narivuje birahera iyo ma infection nawe kindi nacigene yagendana jewe hari abandi nyuma bari kumwe byoshika gasanga ari abandi binyuma akaba yaragiye kubona nabo bakamwanduza infection yego nega shako cyo yambwiye ngo ni wewe yambwiye ndakurondere basi uzonyemerera nkeje nduze ndagutwara yari mbe arihe nzokwerekana nagime nugira ikibazo yenyemerera kunza gutora amakagutwara je nta kibazo nogira ariko sinzi ngene nokubwira noneho mwapfuye Gabera jewe abakobwa nyene ha mukobwa nyene yagendana nawe niyo nasanze bari kumwe amanca mvuga je ntogwendana nawe muve kuri jewe uje kurira ntibikunda oya ucuramuheba ego narigiye mwaheba ncicire mwapfuye ego nari ndakse mwapfuye kindi nacyo namubwiye jewe nta kuntu twokwama tubonana imisi yose ata mariage mujyamana mukora poseswere nkeneye mariage tubwiye mariage tubane mu nzu kubera sinkene imisi yose uzurankina nk'umupira oya utera hariya nk'umupira basikete niwe atera uriya agasama naranse rero yego aca avuga ati je ntitwokuma tubandanya utama ahubwo je nigira mubwiye je twobandanya tutagize mariage tuguma tubonana uva ngahaja hariya ntibikunda nkeneye mariage hama tubone kubana uzurandaba neza ubu nkuko ameze yokomera inyamariage burya wokomera ko mubana ubu mfise uyundi muntu sinzi ko vyokunda go nonewe ntumujyamana ko wumva uwo wundi yagukina uyo wundi sico kimwe nk'urya wewe guma turi kumwe turi babiri sico kimwe nk'urya ava kuri jewe akaja ku wundi yego bisigura rero kujya kuda igitsina cyane gusumba binkeka rero bagwaye kanseri ndavyibaza vyoshika akaba ari byo yego sawa makuru nkeneye kumenya yarawe jeje nzoza ngada guhitane je kumuraba nta kibazo kandi wakoze kunyakira nubwo umungari wakazi wari yashavuye kuntu oya nawe none wowe woshika wakira umuntu abubora ba kameramani utazi ikintu kimuzanye birasaba nyene kukara nawe waje ukuntu cyo tumara twakiriye mu gukara sawa ntaco tunzoza kurabe sawa kunzira ITV mwakoze udukwirikirana mwana ko ari kibazo umukobwa yavuze ko atariwe yagize iki atariwe yamuroze ko atanivyazi yimva ko ataranamubona hajya rero biragoye kwemera uburozi hajya n'umurozi wamfatanye uburozi afuma kubwira ko ari ntuze ko ari bitumbura yumva biragoye sinzi rero uko ndi bubigenze nimba ari bigwara nimba ari iki sinzi reka rero tuzongenda ndamurabe nzogenda ndamutware
hajya abantu babiri bahuye baravuga n'amajambo utaruzi maybe dushaka mba n'ibyo ntari bwumve ndabakunda cyane ariko iyi nkuru imana impaka igiziki ndayimaze imana nibahezagire cyane. Every story matters.